urakoze cyane, urakoze kuntabara, bagomba abantu hari amahera ya mama, rero urakoze kuntabara. Okay, nta kibazo sha, gutabara umuntu ni inshingano zanje. Ariko nawe urakwikira ikijuju bigeze ngaho, rero mfise byinshi byo gukora biri imbere, cishobora kurera abana jewe. Igihari rero ngira nguhe icemezo ca nyuma gikwiye muri uwo mwanya, iyo ndavyihuta mu maguru mashya tuyivaneyo. Icemezo umuntu ufise ubwenge, ureke kwibara nk'ukuri umwana, ariko uri umwana no munsi ejo uzokura. Urukundo rusigaye mu bana, reka gufinata. Akazi kiwacu sagusamara kasako gufina nibanga sinzo kuja kumena hariya na hiki nibanga shoro n'umutaga baby wanze bumenya narondera mwekwe twenda gukora ijoro n'umutaga tunda kugira ngo umuntu natagaze agasura koze gikwera utuntu naguma ndo Bisanzwe nagimwa vise cyo guhomba, nta muvyeyi, nta mushikiwe, nta mwene wabo, nta muntu numwe vise wo guhomba, reka naho kurara ntafise. Ariko Josephine, hari impamvu ivyo bintu wiyumvira bitoshoboka yuko bikunda, kuko jewe simeze kandi bana ntaco ndico, je guko ndi imfuvyi, ntaco ndokumarira sha, heba kutakaza umwanya kuri jewe, ntaco ndokumarira pe. Ariko ndagukunda kandi sinitaye uriwe n'ico ngicyo,